Émission spéciale à la radio Voix d'Espoir. Ijurire Mesha. Ndabahaye mwaramutse inshuti namwe bakunzi b'ibiganiro bica kunsamiriza Voix d'Espoir. Ijurire Mesha na cyane cyane abakunzi ba kino kiganiro kidasanzwe, ikiganiro c'amagara yacu, aho no munsi rero tuza kuganira na cyane cyane kuvyerekeye amagara yo mu mutwe, aho tuza guhengamira kuri mikro rero mukaba muri kumwe na Dina Kwizera, tukaba rero tugiye kugira ibihe byiza muri ico kiganiro, aho rero tuza kuganira na cyane cyane ku bufasha bwo kuremurura abafise ibikomere insesereza mutima mu kibano. Ikiganiro cyacu rero aho niho kiri, abafise ibikomere insesereza mutima, abantu mwakomeretse mugakomerekezwa n'imiryango, abantu mwakomerekejwe n'abagabo, abantu mwakomerekejwe n'abagore, abantu mwakomerekejwe n'abana, abantu mwakomerekejwe n'inzego n'ibice bitandukanye, ugasanga barakomerekeye ku kazi, ugasanga barakomerekeye no mwishengero. Ivyo byose birabaho, ugasanga hari byinshi byakomerekeje umutima wawe bikawusesereza. No munsi rero nagomba kukubwira ko ari umunsi w'inyishu, hari umunsi w'inyishu kugira ngo ushobore kuronka ubufasha bugushoboza kongera kuba uriwe, kongera kugusubizamo ivyizigiro. Ari naco gituma rero muri studio zacu twashimye kuba turi kumwe n'abatumire bahire basanzwe barize ivy'inyifato kugira ngo baze kudufasha kugira ngo ico kiganiro kize kumera neza. Abo rero bafise vyinshi baza kudufasha muri kino kiganiro. Muri kino kiganiro kandi rero tukaba turi kumwe kugira ngo bigende neza, turi kumwe n'abatekinisiye bacu kugira ngo mu buhinga bw'ivyuma badufashe. Innocent Ciza ndamubona hajya kuri mixer kugira ngo majwi ashike ameze neza, ndabona Vianney hariya kuri kamera kugira ngo amasanamu aze kubashikira ameze neza. Mu nkundire rero nshuti namwe bakundwa mu duteze yompi, twakire bano batumire bacu biteka mubona kuri kamera kugira ngo tubahe ikaze muri studio zacu. N'abariko barabumva amatari ko murababona, namwe muhavemo bumva akajwi kabo, ndazi ko muza gusanga ari amavuta. Reka rero tubahe kaze. Reka rero mpere hano iburyo bwanje turi kumwe na Serafine Niyakire, twavuze yuko ari umwe mu bahinga banonosoye ibijanye n'inyifato. Serafine Niyakire, mwaramutse neza. Mwaramutse neza, baramukije n'abariko baratwumviriza. Yego. Ivyo jewe nitwa Serafine Niyakire, nk'abantu umuganga umuhinga yize ivy'inyifato, nkorera mu ishirahamwe Aruma Burundi. Yego. Serafine Niyakire, kaze wiyumve neza muri studio zacu. Murakoze cyane. Yego. Murakoze cyane. Ibumvu bwanje naho ndabona Espoir Uwase, Espoir Uwase, mwaramutse neza. Ndabaramukije cyane, ndabakingurukiye ko mwashobora kutwakira muri izi studio zanyu. Yego. Abanywanyi bacu namwe mwabaramutsa. Yego, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Ego nko mwavyumvise je nitwa Espoir Uwase, ndujejwe ibijanye n'inyifato n'imibano mu kigo cishirahamwe Aruma. Ego, Aruma Burundi. Mwiyumve rero tunezeranwe namwe muri kino kiganiro. Vy'ukuri ndizigira ko ubufasha mugiye mugomba mushikiriza bariko baradukurikirana, abari baremerewe bagiye kuremuruka biciye muri mwebwe. Kubw'ivyo rero Imana yabatumanye, erega muri abakozi b'Imana, Imana yabatumanye hano ku Voix d'Espoir. Ijurire Mesha remesha abafise imitima ibabaye, mugishikirize n'amahoro menshi. Turabishimiye, mugubwe neza. Nuko rero ikiganiro cyacu rero kiraca kuri ku murongo wa FM 94.3 mu kiya cya Rusizi, 118 mu gihugu hagati, no ku rubuga rwacu rwa Facebook no kuri YouTube. Hose muradukurikirana, wese tatu akaburungu Radio Voix d'Espoir akaburungu org, aho hose muradukurikiraniraho ikibiriraho. Uza gushobora kugira ikibazo, uraza kuduhamagara ku numero 22 uraza kuduhamagara ku numero 62 22 55 96, ukaba ufise ivyaguhahamuye nukuri ngomba kukubwira nti ntuze kwitinya, kandi no ngaho uraza kuhandika ubutumwa bugufi. Reka dusabe rero hariya mu buhinga bw'ivyuma Ciza atumirire amate, duheze tugaruke rero mu kanya isase.
Arakoze cyane utumiriye amate twabare tugomba twinjire mu kiganiro nyezina nkuko rero mwabibonye muri kumurabibona cyangwa nko mwavyumvise turi kumwe na Serafine Niyakire kaba yize iby'inyifato kabakorera ikigo Aroma Burundi turi kumwe kandi na UAC Espoir nawe nyene akaba yize iby'inyifato akaba nawe nyene akorera ikigo Aroma Burundi twaduze rero mu kiganiro cacu muri kino kiganiro tumvamo ikibano kugira ngo tubanze tutahure iyo muri kumuratubwira ikibano muba mushatse twumviki Espoir. Ego murakoze cyane tuvuze ikibano ikibano kigizwe n'ibintu byinshi ikibano bwa mbere ho kigizwe n'abantu bakibamwo hama kikagirwa naho baba hama kikagirwa n'ubuzima baba barimwo nukuvuga ikibano kirimwo abantu kirimwo n'ibintu kikagirwa n'ingene abo bantu babayeho kikagirwa n'amategeko ego kikagirwa n'imico ego ego murakoze kubw'ivyo rero ibikomere insesereza mutima tubifatiye ngaho nyene Serafina tumaze kumva ikibane carico ibikomere insesereza mutima uyu muntu yabigize aba yabikuye hehe vyamufatiriye hehe murakoze muvyumvise ikibano kigizwe n'ibintu byinshi muri ivyo bavuze ko harimo n'imico imigenzo ingene abantu bifata ingene rero ibikomere insesereza mutima ubundi biva mu kibano nyene bishikira umuntu ariko uko bimushikira ari mu kibano kandi abiterwa n'ikibano aha ndavuga nko ikibano tuvuze umuryango ni mu kibano umuntu ashobora gukomerekera mu muryango umumama cyangwa umufasoni ashobora gukomereka kubera abanye nabi n'umushinga ntahe wiwe umwana arashobora gukomereka kubera ko yabuze abavyeyi bamwitwararika canke aturubikwa mu muryango ngatura mu muryango ikibano kandi naho dukorera umuntu arashobora gukomerekera ku kazi aho akorera agakomeretsa n'abakorege abo bakorana canke abakoresha biwe ikibano naho umuntu asengera aho tugendera aho umuntu asengera naho arashobora kuhakomerekera akaronka ibintu bimukomeretsa kandi bishobora gutuma umutima wiwe ugendana ibikomere nsesereza mutima bya bindi bizotaba bikamushikana ku ndwara iyo atagikozwe rero umuntu arakomerekera abantu akomerwa n'ico kibano nyene abo bantu bari mu kibano ingene bamwakira ingene bamufata ivyo nyene nivyo bitkomeretsa umuntu mufatiye ko ukuntu mutubwiye ngo n'imico nayo nyene yaginjiyemo muri ca kibano bisigura ko nkuko Serafina karatubwira avuze yuko umuntu ashobora gukomekera akomeretswa n'ico kibano none turavye imico dufatiye ku mico ingene umuntu ashobora kwitwara bifatiye ku mico vyoshika umuntu agakomereka komerekejwe n'uwundi bifatiye ku muco wiwe afise Espoir. Ego murakoze cyane ego birashika gose kuko umuco ni wo ugize ubuzima bw'abakurikiza uwo muco no kuvuga nimba muri iki kibano cacu dufise imico tugenderako iyo mico irashobora gutuma dukomereka mu buzima tuba turimwo tuba turavuga ibi bikomere bavuga twumva neza ibikomere byo ku mutima ibikomere bikomeretsa umutima umuntu akabaho akomeretse ku mutima atuntuye rero imico bivanye n'imico ingene ibimeze canke imigenzo kuraba canke bariye hari igihe usanga nko gukurikiza ibyo batubwira mu mico muri ibi canke biriya cyangwa ugasanga mbere no kubirenga ko rimwe na rimwe ugasanga birashobora gutuma umuntu ashobora gukomereka ku mutima bivanye n'ingingo zifashwe rimwe na rimwe bivuye ku mico canke ku mibereho y'ahantu ego none abantu barinda bakomeretsa umuntu bakamutera kugira ico gikomere twoca tuvuga yuko ari ukutamenya kugeza aho bakomeretsa umuntu ku mutima umutima wo kugira yaho umuntu asigara agenda yamaze guhindura n'inyifato. Yego cyane
akenshi abantu babigira kubera kutamenya biba bari kutamenya umuntu ntamenya ati ico ndiko ndagira uyu muntu kiramusinzikariza umutima wiwe nagira ntange nk'akarero gatoya hariho nk'igihe usanga hariho abantu bafise umuco yuko nk'abana umwana ageze mu bigero ageze kubaka agashimana ari umuhungu agashimana n'umwigeme kanaka canke umwigeme agashimana n'umuhungu kanaka bakamubwira yabwira abavyeyi ati je narashimanye n'umuhungu kanaka akamubwira bati oya umuryango wacu nturongora barya abantu ntibubakana na barya abantu urumva n'umuco w'umuryango wabo ico ni gikomere gikomeye kuko urumva we yashimye umuryango uramumwankiye kubera umuco w'uwo muryango nagira ntanga akarero kugira abantu bumve iyo tuvuze umuco ico tuvuze icarico n'ingingo ibintu muri uyo muryango baba bagenderako hariho rero iyo tuvuze n'umuco turashiramwo n'ivyizerwa vy'abantu ingene abantu bizera umuntu arashobora gukomereka kubera ivyo yizera vy'umuryango wizera nk'akarorero ugasanga nk'ubu umuntu ashimanye ndacari ko gushimana nyene ashimanye n'umuntu badasangiye idini umuryango oya iri nivyo kunda nibikunda gushobora kubakana n'umuntu tudasangiye idini kikaba kibaye igikomere umuntu akabigendana noneho kumbura akazovamwo akanabura n'uwo bubakana kubera ca kintu camushe umva ko bibaye igikomere sesereza mutima ariko aragendana mu buzima bwiwe vyaturutse ku mico y'umuryango abayemo murakoze cyane by'ukuri ku cyo muvuze na cyane cyane ku byo gushimana ntivyoroshe iyo umuntu akubujije wowe wikundira akakubuza yuko utotwarana n'uwo muntu uwo muntu by'ukuri nkuko mubivuze aragira igikomere none igikomere cy'uwo muntu iyo amaze kukigira kikaba icyarenze urugero by'ukuri uwo muntu hari ico ashobora kuba yofashwa kugira ngo ntave asanga yagiye mu gukora ikidakogwa kuko niga mu mwaka w'icenda ndibuka ko hari umwigeme yihaye umuti ujya batera inka kubera abavyeyi bari bamubujije gukundana n'umuhungu kuko batari basangiye ubwoko umukobwa ntiyashoboye kuvyihanganira ico yakoze yaciye agomba kwiyahura none vy'ukuri vyari vyiza yuko mu gihe umuntu yaseserewe umutima yaremerewe n'ikibano yaremerewe n'umuryango iyo yari yo nyishu espoir ego murakoze cyane ngarutse gatoyi kuri iki cibikomere twako turavuga mbere yuko tumenya ko ari wo muti cyangwa ari yo nyishu no kumenya ko ibi bintu by'ibikomere bisesereza mutima ntibimeze kumwe ku bantu bose nkuko hari ibikomere bisesereza mutima umuntu ashobora kugendana afise muri we atanuramenya ko yabigize mugabo afise muri we ugasanga mbere bigiye kwibonekeza aheze igihe kirekire hariho n'ibindi bikomere bisesereza mutima bivanye n'uburemere vyagize kuri uwo muntu bikavana n'uwo muntu ingene ameze kuko abantu turatandukanye ugasanga akigize kiciye cibonekeza mu mwanya muto n'abandi usanga biboneka aheze igihe kirekire ntumbure babanje kurondera yuko ariyo nababinyegeza hariho nababinyegeza murabizi bimwe twako turavuga ngo imico urazi hariho na bamwe duha twumva mu kibana ushobora gusanga yafashwe nko ku nguvu kubera gutinya yuko bamuca mu muryango bagira akabinyegeza mugabo impera n'imperuka biruhira kumusenya niko novuga rero kuca ufata ingingo ziwawe nk'abo ngo yagiye kunywa umuti wiki ivyo iyo siyo nyishu naco gituma twashitse ngaha muri studio kugira duhimirize batwumva ariko baratwumviriza bazotuvugire ivyo twavuze si wo muti ego by'ukuri twari dukwiye kumenya ibimenyetso ahanini biza kuranga umuntu hamwe na je naho twohura no menya uyu muntu yaraseserewe ku mutima kugira amaze kubona ko yaseserewe ku mutima menye nereka no muha espoir y'icyo yomufasha no muha Serafina y'icyo yomufasha ibizoranga umuntu ubuntu uyu muntu by'ukuri yaraseserewe umutima biba bimeze gute Serafina ego imbere yuko mvuga ibimuranga
nuko abantu bwa mbere ho bamenya yuko ibikomere sesereza mutima bibaho uburwayi bw'umutima si uburwayi bw'umubiri ariko rero iyo umuntu afite uburwayi bw'imbere mu mutima bwonona amagara yo mu mutwe ni ukuvuga ngo buca butuma uwo muntu ahindura inyifato yiwe rero mu bintu bigenda biraranga ko uyo muntu hari ikintu atekeye muri we harimo guhinduka mu nyifato no guhinduka rimwe rimwe mu vyiyumviro ariko hariho ibimenyetso bikuru bitatu vyerekana ko umuntu yagize ibikomere sesereza mutima ndetse mbere yahuye n'ihahamuka yamaze kwinjira mu ihahamuka kuko ibikomere sesereza mutima bitara bidutwara mu ihahamuka ubwa mbere iyo umuntu amaze ico kintu kimubabaza kimuremereye rwose ubwa mbere ho haba ari umuntu aguma yiteze ko ico kintu gishobora kumushikira gishobora kumushikira aba ari umuntu aguma yirinda yuko ntihagire umuntu iyo cabaye kinini kiremereye ntihagire umuntu yumva asuye kuvuga ico kintu ni ukuvuga afise ikimenyetso cyo kwirinda hama n'umuntu kenshi yamagabirije kugira ngo kuko abona umenga gava kimushikira aca yamagabirije aca ibimenyetso ko amagabirije ni hahandi usanga uvugishije umuntu rimwe na rimwe ukamenga arakurashe ishura kubera iki wewe afise ibimubaremereye muri we bacumengo inyishu ariko aratanga ni inyishu zo kurasa ni inyishu nyene wumva yuko umenga mu kwikura ivyo biri mu bimenyetso rero ariko hariho n'ibindi bimenyetso vyinshi biranga ko abantu bagendana ibikomere sesereza mutima uturavye mu mvugo mu nyifato ukaraba mu vyiyumviro vyiwe uko bigenda birakura rero bigenda bikomera uko bice aho kwaca imisi niko bigenda bikomera murakoze cyane burya twamaze kuronka n'ubutumwa rero bw'abantu bamaze kutwandikira nibaza bamaze gusesererwa ku mutima ariko tubamwenyenyije ko tuza kubaha akanya by'ukuri ndiko nsoma ndabona ko hari abantu baremerewe baseserewe ku mutima bafise ibikomere byinshi ariko nagomba kubagira ko uno munsi n'umunsi w'inyishu kugira ngo umuntu ashobore kuremurukirwa mu buzima bwiwe ariko hamavu yaho tukiri ngaho none mu gihe igikomere ugitewe n'uwo mubana kuko mu byo mwatubwiye yuko umugabo arashobora gusesereza umugore arashobora gusesereza umugabo none mu gihe useserejwe n'uwo mubana kandi ukabona abikora buri munsi ivyo bintu bituma umutima wawe wama uhahamutse ko mwatubwiye ko umuntu yamagabirije yama arondera kwirinda yamabona ko hahamutse ku mutima bikaba bikorwa n'uwo muntu babana by'ukuri ico uwo muntu kugira ngo ashobore kuba yoshobora kubana n'uwo muntu atekanye ko yamagabirije yo kwifata gute Espoir murakoze cyane wewe uri umugabo ufise umugore wamubona yuko uryamye yatunanye nk'uruhiri barabaho cyangwa ugasanga yatunanye imbugita ugiye kuryama ukayibona vy'ukuri wo vyifatamwo gute uwo muntu yo vyifatamwo gute ko twama tubona abantu bigira baturugo bagahunga abandi ngo nimwahukane abandi ngo gumaho yifate gute ko umuntu yamaze guhamuka kera yaraseserewe oya ngiriye ko kuri ako karero wariko ratanga oya umaze kubona uryamanye n'umuntu afise ubuhiri cyangwa afise imbugita nawe ntiworyamana n'umuntu afise imbugita cyangwa afise ubuhiri uramwigirwa kure ubanza ukamuja kure kugira ushobore kumenya ingene uvyigenzamo canke urondera ubufasha ibi bintu rero vy'ibikomere sesereza mutima hariho ababigira bakabimarana igihe nkuko nabivuze hariho n'ababigira mu bwana bakabikurana ingaruka mbi zavyo ukaza kubibona ari uko bakuze kandi bikomere babigiriye mu bwana ugasanga kenshi nkuko yabivuze mugenzanje bibonekera mu nyifato ukuntu umuntu ari karabaho hariho n'igihe mu bana nkuko wari uvuze ukabana n'umufasoni canke n'umushinga nahe wawe yakuranye igikomere sesereza mutima ntunabimenye ko agifise mbure ugabona mu minsi muri ko murabana ariko arahinduka ariko agira inyifato utarumumenyereye ko utanazi yuko yanakomeretse yakuranye ico gikomere rero vyiza suko umuntu acarondera inyishu wariko uravuga uti muryamanye n'umuntu afise ico kintu ikintu ca mbere nawe ntiworyama kwihwa uribona canke uryame uhunyore kwikara uribona urabanza ukagigirwayo hama ukiga ingene ushobora gutorera inyishu ukarondera ubufasha uri mu butwaje gusigura ngaha kugira ibintu bigende neza Serafina nagenda mwunganire
ubundi iyo umuntu yakomeretse ku mutima icyo dusaba ni uko yomenya ko abwiriza kwivuza nk'uwakomeretse ku mubiri iyo umuntu akomeretse ku mubiri igikomere gikomeye abwiriza kuja kwa muganga nico gituma ngaha turiko turavuga ubufasha bwo kuremurura imitima hariho ababijejwe kuremurura imitima ni vyiza ko umuntu umaze kubona ko afise ibimenyetso utari kurategera utangura kwiyumvira nimba ari umufasha wawe nimba ari umwana wawe mbega uyu muntu ubwo nta kintu kiba kitameze neza canke wewe nyene kuko umuntu arabona ko inyifato yiwe iriko irahinduka iyo atamaze kurwara ingwara yo mu mutwe nyezina arabona ko inyifato yiwe iriko irahinduka arumva ko afise akababaro mu mutima arumva ko agendana agahinda akavuga ati none agahinda hagendana kubera iki hama niho tuvuga tuti abantu nibijukira kwegera abaganga b'inyifato abahinga mu nyifato babafashe kugira babaganirize ariko kandi ikiganiro c'abo baganga si ikiganiro gisanzwe ni ikiganiro kivura ni ikiganiro gikiza aha iyo turiko turavuga ibikomere rero yego jewe nkunda kugana ntango turorero yego umufasoni umwe yabayeho mu buzima ahohoterwa n'umushinga ntaye wiwe kandi akabibamwe neza muri ya migenzo y'ikirundi niko zubakwa ko imigenzo nayo ituma abantu bahohotera abantu hanyuma mugabo imyaka n'iyindi irarangira bihindukira umufasoni yararondeye inyishu arabura acanyuma yukumenga inyishu yoronka kugira ngo ashobore kwakira ivyo byose yagumye yabamwo atahoranwa akayoga atangura kwiha akayoga kugira basarabe ko yotora agatiro acaba mu nyuma te bakaba umuja inzoga asangana umugore w'imborego kera yari umugore atekereje afite amahoro muga y'imyaka 10 namaze kuronka n'abana bakuze ugasanga yagiye muri izo nzoga ako nakayoro kamwe ntanze urumva ko nibikomere ni ibintu yagiye arabamwo arabinuma ntiyigeze aronka abivugira hanyuma ubu bikaba bigira ko ingaruka yavuye yimvira wenyene gutora inyishu atoye inyishu mu buryo butari bwo yego none ukiri muto ugakurana ico gikomere ukiri muto biroroshe ukiri muto kubona inzira wofata kugira ngo ushobore kubona uwo gufasha kukuremurura umutima ninde muri kano kanya yo uwo karatwumviriza ati yofashwa nande mu gihe umuntu akaba akiri muto yofashwa nande kugira ngo ibikomere bisesereje umutima ntabikurane kuko mwatubwiye yuko ashobora kubikurana atabizi ashobora gukurana igikomere cyo mu mutima atakizi none kugira ngo ntibikurane ntazava abijana no muri rwa rugo akiri muto akwiye kuba ninde akwiye kumuba hafi akamwitaho ego urakoze cyane ibikomere rero nseze mutima akiri muto biragoye kuko hariho n'uvuka akavukira mu bikomere nk'akarorero twavuze yuko bikomere biva mu kibano hariho nk'abakura batagira abavyeyi hariho abana bakurira mwibarabara ugasanga umuvyeyi yavyaye umwana mugabo akamuta mwibarabara hariho uva mu muryango hakiri kare hataragera hariho ibintu byinshi bigize ubuzima bw'umuntu bituma akura neza na cyane mu bijanye n'inyifato usanga kenshi abura akiri muto iyo re abibuza akiri muto hari igihe usanga biriko biramugora mu buzima bukurikira ariko arabamwo ego muri ico gihe rero hariho ivyo utamenya hari ivyo tuza kubimenyeshwa ari uko tugiye kwinjira muri bwa bufasha turiko turamufasha tukabimenya ari uko turiko turarondera ingene tumufasha nawe nyene ugasanga nkumbure ntaco yarabizi ko ntazi yuko arivyo biriko biratuma inyifato yiwe amagara y'ubuzima bwiwe buriko buramera nabi rero akiri muto ntivyoroshe kubimenya hariho n'ivyo ubimenye vyoroshe kugira uzurafasha cyane nk'aba bakura atabavyeyi bafise hariho bamwe bashobora kuronka imiryango ibakira ikabafasha gusanga hari ivyo ariko barashobora kubafasha mu buzima bwabo ariko barakura bigatuma bihinduka hariho n'ibindi biza gusaba yuko agize ingorane haza babafasha babahinga kuko nibo babazi ingene babirondera n'ingene bashobora kubifasha ndetse n'ivyo vyabereye mu bwana bigatorerwa inyishu kandi akuze ego turi mu kiganiro kivuga ubufasha bwo kuremurura abafise ibikomere nsesereza mutima mu kibano kandi mwamaze kutubwira mu byo muri ko muratuganirira ko hamwe nk'abahinga b'inyifato vy'ukuri mushobojwe n'Imana murashoboye gusubiza umuntu ku murongo agasubira akagira
akagira icizere akamera nk'abandi bameze neza. None ku bwanyu akamaro ko kico gikorwa mukora nakahe akamaro k'ubwo bufasha mu kibano ko ndazi mumaze gufasha benshi, akamaro mubona bimaze kugirira ikibano n'igihugu n'umuryango ni giki? Serafina. Icyo no banza kuvuga nuko bwa mbere hoho abantu bamenya yuko gukira ibikomere sesereza mutima inyishu ya mbere no kubivuga. Inyishu ya mbere umuti wa mbere no kubivuga, kirazira kubinyegeza kuko bavuga ngo utaramunda ugatarura ibiboze. No kuvuga ivyo wabiyitse ivyo wanyegeje ubwiza bigeze kuko bisokoroka biza nabi. Aha ndatanga nk'akarorero gato kuko ndakunda kuvuga nciye ku rorero. Hariho nk'abana bafatwa ku nguvu bakiri abana bakavyinumira ntibigera babwira abavyeyi muge igikomere kiba kiriyo arakigumana kandi kigazomugira ko ingaruka mbi mu buzima bwiwe bwose ko yategeza akivuga. Inyishu ya mbere no kubivuga rero akamaro nakaye. Akamaro nuko ubwa mbere ko bufasha no kuremurira imitima, nuko iyo umuntu yituye ushobora kumufasha abafasha rero mu kibano si ukuvuga ngo abajejwe abahinga mu nyifato gusa n'uwari we wese arashobora kumviriza umuntu, ariko si bose bafise ubwo buhinga guca bamufasha kugira ngo ivyo bikomere bikire. Ariko navuze yuko kuvuga gusa ivyakubayeko kandi ivyo abantu bose barabizi, iyo uronse umuntu uganyira urumva ko uruhutse. Iyo ufise ikintu bikuremereye ukaronka umugenzi ukakimubwira uti yamara je ibintu bimeze uku nuku 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 kure munsi. Iyo rero naho uri kubibwira umuhinga ubijejwe mu gifaransa mvuga nti mu professionnel naho uraremukura gusumba kuko ubuzi yuko ico uri kuravuga ni mwibanga, ntazoja aho kivuga akora nk'umuhinga, ntazoja aho isurusaku, ntazoja kuvuga urusaku kuko kenshi hari igihe abantu batinya kuvuga ibintu byababaye ko bavuga bati ibi vyomenyekana n'upfuye. Hariho nk'akarero nk'abantu usanga ba mu miryango aha turi mu gisagara ugasanga abo bana barafatwa ku nguvu nabo muri iyo miryango nyene, abantu muri iyo miryango nyene bakamererwa nabi akavuga ati kinda kivuze coca gicafuza umuryango wose. Umwana bakwaye inarume nk'akarorero yafashwe ku nguvu na inarume nyene, umva ko kigoye kuvuga kandi mu muryango nticoroshe. Uwo mwana rero ni ako n'akarorero ntanze n'ibindi bishobora gushika byinshi. Ni ukuvuga ngo yaca agenda kwitura abajejwe inyifato abapsikologe kugira ngo babivuganire mwibanga barondera ingene wewe waramaze kuyabivuze haba hasigaye ko nabo bamufasha ingene ashobora kuba muri ivyo bintu, ingene bashobora gutora inyishu yavyo buke buke kandi mwibanga nyene kugira ngo umuntu umutima wiwe ushobore kurokoka. Ko ariho gihacaho ibishure canke akazokigumana canke uwo mwana akazona agatwara n'inda hama umwana akazovuka ntazwise kuko ntiyubaho kumuvuga mugabe yari kwegera umuntu uremurura umutima akamuha ubufasha akamwumviriza bagasesangura bakaraba ingene biri bwe yari kumufasha gutora inzira nziza yuko ingene yoshobora kuva muri ico kintu ubuzima bukabandanya kuko ahandi ho ubuzima burashobora kuba guhagarira aho nyene ariko abivuze ubuzima buce bushobora kubandanya. Ariko hari ibihe umuntu avuga ikibazo afise none akaba yongereje ingorane wavuga mwatubwiye n'ivyo ko ari kubivuga, ariko hari igihe ukivuga akagwira tukazokivuga niwo munsi uzobupfuye nzokwica ukaca usanga yaratinye kuvuga kuko avuga ati ninavuga azoca nyica n'ubundi. Uyu muntu none avuga ati nakarano bivuga bazonyica, mumufasha iki? Dufatiye ku vyo Serafina avuze kakwiye kubivuga ariko ugasanga wa muntu yamubwiye tukabivuga ndakwica, muri ico gihe akore gute? Urakoze cyane. Muri ico gihe naho nyene ubugwayi buba buhagaze. Nukuvuga amubwiye ati ubivuze nzokwica. Nukuvuga bimugumamo. Naho nyene aca kukomereka ku mutima akagwara ku mutima. Agwara ku mutima kubera yagiriwe nabi, yagiriwe ikintu kimubabaza ku mutima, hama akabuzwa ntaronke n'uburenganzira kugira uwakibwira, kugira uwabwira kugira yumva ko aruhutse ku mutima, kugira uwabwira kugira mutabariza amugirira ubufasha. Ico rero ni kibi cyane kuko umaze kumugirira nabi
hama ugaca umwima n'uburenganzira bw'uko ashobora kurondera ubufasha canke ashobora kuvuga ibyamubaye aho ho bica bimera nabi namwe ashobora no kugwara ingwara yo mu mutwe yego mwekere muvuga muti nakare warupfuye no bivuge Serafina nakare yarapfuye nabivuge ariko rero uyu munsi twaje kugira ngo tubereke aho bashobora iyo boja kuko urumva navuze n'ivyo iyo ari kibazo cyo mu muryango hari igihe umuntu atinya ko kivuga ko aravuga ati ninakivuga umuryango wose urasambuka ariko niyagenda mu biro kanaka agasanga y'umuhinga mu nyifato bakabivugana ari babiri uwo muhinga mu nyifato ntazoja kusambura umuryango azohabwa azomufasha ingene wewe ubuzima bwiwe buguma butonze neza ku murongo kandi n'ico kibazo bakagitorera inyishu bari kumwe hanyuma n'iryo terabwoba baba yagiriwe urumva umuntu aba yagiriwe terabwoba baba yagiriwe hamuka iruhande y'ikibi yakorewe yagizwe ko niterabwoba umugabo uyu muntu akamuri cabisaba yuko uyo muntu amuremesha amufasha gutora inyishu y'isho kibazo bitarinze gusanzara yero tuvuze ko umuntu yobivuga so kubivuga hariho hose hariho hose nico gituma twaje kubwira abantu ubufasha kugira ngo bumve yuko hari habajejwe ico kugira bumvirize abantu bumvirize ibibazo vyabo imitima yabo iremuruke urakoze cyane ndatahuye nanje hariho hose wowe uri kuratwumviriza wakomeretse waseserewe hari ivyo bisaba wobwira umuntu ukabona ko atankurikize vyogira ariko igihe wo bivuga ukabona havugira inkurikizi nyaragasa nyabona vyihuta kubanonosoye ibijanye n'inyifato ariko kandi wo bafise n'ingene baca baguherekeza mu kibazo bufise sivyo Espoir nibaza ko mu muherekeza ko ari kubibwira umuntu wakaca bibwira abandi ariko mwoho ndumva ko muhambayo hariya nyene mukagumizayo nyene yego aha sinzi ko nobanza nkasigurira abantu gatoyi bumve ubwo bufasha ubwaribwo umvuga bufasha ubwaribwo nkuko babivuga si kubibwira wari wese twebwe ubu bufasha bw'aba bantu bize ibijanye n'inyifato n'imibano bisanzwe ni nk'urugendo mugiriranira n'uwagize izo ngorane urugendo biciye mu kiyago bikafasha kuko murayaga nka akaroro gatoyi hariho abataratahura akamaro k'iki kiyago twaje kuvuga ubufasha n'urugendo biciye mu kiyago mugiriranira n'uwagize ayo makuba nseseza mutima bikamufasha yuko umufasha ubwa mbere hoho wenyene gutahura ivyamubaye ko mu gihe abatarabitahura akabitahura hama maze kubitahura hariho ubuhinga abo bize ivy'inyifato baba bafise baca bakoresha bivanye n'ingorane umwe uwari wose aba yakoze bikamutuma uwo nyene yagize ingorane ariwe agaruka akaza gutorera inyishu y'ikibazo cyamubaye so umuhinga aza gutora inyishu y'ikibazo cyamubaye oya ni wa wundi nyene yagize ikibazo bivanye n'ubuhinga uwo muhinga akoresha bimutuma muri urwo rugendo mu kiyago bitaba bikamushikanaho we nyene ariwe agaruka akaba ari watorera inyishu y'ikibazo urumva ivyo ntibikora bari bo bose ubuhinga ntibuza bari bo bose harabuza wumva mu kibano ngo kumviriza ngo naje no mwumviriza ngo bose ngo kumviriza babitahure neza so ari we wese umufasha so ari we wese atari umuntu wavyigiye ntabyo ushobora yego ariko reka tuvuge tuti ni wobo biyagira vyumvise ko ariko aratwumviza muri kano kanya azomwumviriza reka camufasha kumuyobora neza ahantu hari umuhinga w'inyifato nico nibaza ko uno musariho turiko turashimikira ku kiyago cyacu reka rero twibutsa bariko baradukurikirana ko turi mu kiganiro tumungabunga amagara yacu na cyane cyane aho turi mu vyerekeye amagara yo mu mutwe na cyane cyane tuko turavuga ku bufasha bwo kuremurura abantu bafise ibikomere nsesereza mutima vyabasesereje umutima biriko birabera ngaho mu kibano mwamaze kumva vyinshi ubufasha ubuhabwa n'umuntu yize inyifato ivy'inyifato akaca guherekeza muri urwo rugendo hama ubwawe nyene ugashobora kuva muri ivyo bintu urimwo ugasubira ukaba muzima mukanya rero turasoma ubutumwa bwa turiko turanungirwa n'abanywanyi bacu kandi n'ubufise ico ashobora gushikiriza ku numero 62 22 azoba ahawe ikaze dusabe hariya mu buhinga bw'ivyuma batumirire amate duje twinjira gusoma ubutumwa bugufi. Émission spéciale à la radio Voix d'Espoir. Ijuri Remesha.
émission. Yamajambo wambwiye nateye intambwe zanje nisunga najya sezerano nkumbuye rya jwi ryawe dongorera kandi ryiyoroheje rihora rimbwira uru wanje kandi mwitayeho umutima wanje urakunyotewe ubugingo bwanje burakwifuza umutima wanje umutima wanje ngura kwifuza. Turi mu kiganiro tungabunge amagara yacu, tuko turavuga ku bufasha bwo kuremurura abafise ibikomere nsesereza mutima mu kibano. Twavuze ko mukanya duce dusoma ubutumwa, ariko reka tubanze ducishemwo mbega ni ryari umuntu amenya ko afise ibikomere nsesereza mutima. Espoir. Ego murakoze cyane. Aha abantu bomenya ibikomere nsesereza mutima, nkumbure hariho bamwe bashobora kubaho nk'ibiti ko turavuga akavuga ati jewe nta bikomere nsesereza mutima afise, je ibintu bindaba. Rero umenya yuko ufise igikomere nsesereza mutima kuvuga iki muri ubuzima tubayemo, twumvise ko biva mu kibano. Hari igihe ububayeho ugashikirwa n'ikintu ukumva yuko umutima wawe utacakiriye, kumva yuko utakinezerewe, kumva yuko kiguhungabanije muri wewe. Hama nkumbure ugasanga rimwe na rimwe hari igihe uri kurazana inyifato utahora ubwira bivuye ku gashavu akacanka kariya. Ndatanga akarorero, urashobora nko kuba wagize ikitagenda neza muri wewe kiguhungabanya ku mutima, ugasanga ni wa wundi umuntu w'umuvyeyi muhira yahora adakara, ugasanga atanguye gukara, ugasanga atanguye gufata ingingo zijanye n'ishavu cyane, atanje kwimvira ko, ugasanga nukuvuga aho inyifato yiwe itanguye guhungabana bukebuke, atanguye kwigenza uko ataramize. Rero iyo wumvise ikintu umutima wawe utakiriye, wumva yuko ku mutima kikubujije amahoro, hako urindira yuko kibanza kuzana ingaruka mbi ziza kononera abandi canke abo muri kumwe canke abo mubanye, ucumenya yuko umutima wawe hari kitagenda neza, ahubwo ufumurondera ubwo bufasha. Hama hari abahinga bashobora kwigisha nimba ari vyakubaye ko hari igihe bikunda yuko muri uwo mwanya wanye nshaka muri ico gihe iyo ari ikintu bivanye n'uburemere gifisa canke n'ingene cakuje ko gishobora guhera kitarinze kuzana ingaruka mbi. Rero igihe kirinze kizana ingaruka biba vyamaze kuba bibi. Kirinze kizana ingaruka no kuvuga biba vyamaze kuba bibi, kuvuga uba warakifashe minenegwe ukabona umenga nibisanzwe kandi utazi yuko kikuzana ingaruka. Ego twavuga Serafina, twavuga yuko umuntu akiri muri ico gihe cyo kubona abona ibiriko biramubako mu gihe bitarazana ingaruka, ntakwiye kurindira ko ingaruka iba. Uwo reka dukurikira muri kino kiganiro, kuko harabusanga mu rugo canke mu kibano canke mu kubuzi usanga bagenda batontoye umutima mugabo atarageraho vyiyamamura. Iyo umuntu arenze yumva yuko umutima wiwe utuntuye, si vyiza ko bimarana indwi zirenga zibiri, kuko bimaze kurenga indwi zibiri yumva ko agendana umubabaro urenze, haba ariko araja
nuca mvuga nti ariko araja mwihahamuka Mwihahamuka. araja mu bugwayi ihahamuka naje baje yatewe na ca kintu sesereza mutima camushikiye ni ukuvuga igikomere sesereza mutima ari ca kintu cyose gishikira umuntu bigatuma umutima wiwe uhahamuka akumva yuko ahungabanye mu mutima rero iyo bigendanye umwanya muremure bitera bija mu ndwara aha novuga rero ibi dukomeretsa navyo ni vyinshi hari igihe umuntu akomerera kubera yagira nka operation kwa muganga yagwaye ugasanga baramugiriye operation ivyo birahahamura umuntu akabigena kandi bigatuma agira akababaro hariho indwara zidakira ahubwo bakamubwira kwa muganga ati yamarero nawe waruzi kuse cancer ico ni ikintu gishobora guhungabanya umuntu kandi kikaba nk'igikomere ukabona umengo ntaca kimaze noneho iyo ataronse ubufasha ugasanga biranamuteye n'izindi ndwara hariho kubura abantu canke guhohoterwa haba ku kazi haba mu miryango haba umuntu ashobora no guhohoterwa n'ahasengera nabivuze hariho guhura n'amasanganya ivyo navyo biratuma umuntu agira ikintu igikomere sesereza mutima bikamujana mu ihahamuka ihahamuka rero iyo ari maranye iminsi atagikozwe birashobora mujana mu bundi bugwayi bw'ingwara zo mu mutwe umva ko bigenda birakura bigenda biraduga nico gituma rero iyo umuntu yumva yuko agendana ari ikintu muri we kitameze neza kiremereye umutima kiriho kirahindura inyifato yiwe canke ariko arabona n'ibimenyetso ku mubiri vyiza yitura abahinga abaganga b'inyifato bakamufasha kuko nk'ubu nk'akarorero umuntu yarabuze uwiwe kubura birababaza urupfu rurababaza twese ruratubabaza mugabo umuntu arabura akagandara hanyuma akaganduka agasubira ku mirimo yiwe iyo rero umuntu agumye muri ico kiringo c'ukubura bikaguma muri we nk'uko umenga ntihakibura indwi ya mbere indwi ya kabiri indwi ya gatatu bikaguma haba hageze yuko yitura abaganga mu nyifato bakamufasha kugira ngo bikunde ico kiringa kivemwo asubire mu buzima busanzwe muvuze gutyo by'ukuri hari abantu nzi babuze ababo n'akazi baciye bagaheba usanga babuze ababo bagize ama accident ucavuga ati sunsura guca muri iri barabara umugabo wanje yafiriyemwo ko usanga n'ubuzima buhagarikiye ngaho none nkaho hamwe yo bitura uwo muntu kuko abo bantu turabazi barahari ico turi bubafashe tuzobegera tubabwire babiture birakunda ko mubafasha bakazosubira guca muri iryo barabara Espoir yego cyane birakunda gose birakunda gusingorana ahantu iri naha nyene tutaratahura akamaro k'ubwo bufasha birakunda nyene ni ukuvuga umuntu aba yahungabanye mu nyifato ni ukuvuga nimba yabuze wiwe yamuburiye aha biramunanira kwa vyakira none kwa vyakira kandi yagandaye kandi yagandutse aragandara kandi akaganduka mugabo umutima wiwe ni kumwe twavuze abantu baratandukana umutima wiwe ukanga kuvyakira iyo wanse kuvyakira ivyo abakeneye ubufasha kandi ubufasha bw'abahinga kandi baramufasha agasubira ku buzima bwiwe mugabo ikibazo kenshi tugira na cyane cyane twe dukunda kubakira akibona biriko biranka kwa vyakira ntaza mugabo kenshi babazana yamaze kugira ibimenyetso by'ingwara yo muntu rero aho uramufasha mugabo birafata umwanya kubera aba yaje atevye murakoze cyane reka rero dusome ubutumwa bw'abagiye batwandikira umwe avuga ati jewe mfashwe nabi na mukadata ati none muri uno mwanya nkora iki arumva ko umutima w'usesero bivanye no mu bana afitaniye na mukase uyu muntu afashwe gute abane gute na mukase Serafine arakoze uyu muntu atashikirije iciyumviro ariko nkuko turiko turabivuga by'ukuri ntitwamufasha ariko urashobora kumuterekerera kuko twaje hano kugira mu bafashe urashobora kumubwira ijambo rimwe rimufasha hama kazoza hariya mugabo afise ijambo ryamuherekeje yego ico namufasha nuko nawe nyene umva mu bisanzwe umuntu araba impande zose iyo uri kurafasha umuntu mbewe we avyifatamwo gute iyo mukase reka nimba mukase koko amutura bikaba avyifatamwo gute inyifato yiwe niyihe hama uwo mukase we yifata gute ni naho muri ko muraganira
muzoheza mukabona ko nawe nyene mushikana kunyisha avuga ati mugeze kure ati aha ndabona nokora iki aha ndabona vyogenda gutya we nyene ukamufasha gutora inyishu kuko ni kuvuga ngo turi ngaha ku isi tugiza gutora inyishu yine tubaho yego tubwiza kugira ngo kandi tubwiza kondera ingene amagara yacu yo mu mutwe aguma ameze neza kugira ngo bikunde tube kuko amagara yo mu mutwe atameze neza ibindi vyose birononekara yego vy'ukuri muramufashije kuko muramubajije muti wewe nabo wifata gute kugira ngo nawe yasanga atifata neza avuga ati we ntiwamvyaye nawe ahindure aho niho tuba turiko turafashiriza ibisigaye vy'umwihariko vyimbitse no kwitura abahinga b'inyifato Espoir. Ego kuri uwo muntu iyo nyishu bamuhaye ni nziza ico nagira nongereko ni mugenza nje yavuze ati ibikomere sese za mutima biva mu kibano kujya biva mu kibano mu kuvuga no mu gukira ikibano kirafise uruhara kirafise uruhara urabona nk'uyu uye nimba afise umubano utameze neza na mukase mu kuvuga wenyene arafise mu ruhara nkawe kugira uwo mubano umere neza na mukase ashobora kuba afise mu ruhara ndetse agiye agafashwa n'umuhinga ariko nabandi baza gusanga bafise uruhara kugira igende neza. Yego vy'ukuri murakoze cyane iyo nyinshi ndumva yikwiye. Twavuze kandi mu byo mwatubwiye yuko n'ingwara zishobora canke umwifato w'umuntu ushobora gutuma nawe nyene asesererwa. Hano ndabivuze ku butumwa umuntu yanditse avuga ngo ndumwigeme nseserejwe cyane n'ukwisambanya. None no bigenza gute? Ko numva ata mahoro mfise kuko umva umuntu wenyine arashaka kwisesereza bivanye no mwifato wenyine ariko aragira ngo ariko ngo ntawe ndabibwira ndumva ndarusha umva ico kinakora cyo kwisambanya umva ko kimetera isoni ntawe akibwira akora iki Serafina? Ego muvyo abahinga mu nyifato bakora ikintu ca mbere no gusesangura igituma ikintu kiriko kiraba ko burya nta kaburimvo ikintu cyose kiba gifise ico cavuye nimba rero uwo mwene wacu yisambanya hari cabitumye byavuye kwaduka hari cabitumye ico cabitumye rero nico tubanza gukuraho nico twabanza gukorerako kugira ngo tumenye ingene umuntu ari bumufashe kugira iyo ngeso yinjiyemo ayivemwo ivyizanye arafise ico caye mutumye wowe azavuga ico ariko arabamwo kandi kiramubabaje ndategera cyane ko kimubabaje nikizera ko umuntu yabanza kumenya ati none uyu muntu vyanya bitewe n'iki kugira ngo yinjire muri ico kintu. Ego murakoze cyane vy'ukuri hari uwundi avuga ngo maze imyaka 3 umugore yarantanye umwana umva ko kurera umwana umugore yagutaye utagira ngo wapfakaye uyu mugabo vy'ukuri aseserewe ku mutima ati kandi gana akunda uwo mugore wanje Espoir bamutanye umwana ivyo ari byo byose n'ukuri niyoreka gusesererwa no guhahamuka kandi bamutanye umwana ivyo byose arakeneye kumenya umwifato yo kwifata inyuma yuko umugore yamutanye umwana abigenze gute. Ego urumva nk'uwo mushinga ntahe bamutanye umwana birumvikana aseserewe ku mutima ego mugabo inyuma yo gusesererwa aho ku mutima kubera bamutanye umwana no kubanza kuraba neza iyo vyavuye nukuraba neza iyo vyavuye umubano bari bafitaniye n'uwo mu kenyezi wiwe yuko wari umeze neza cyane vyagenze no kuvuga nico gituma ariko aravuga uwo mugenzanje ati nugusesangura kuko hajya kugira utori nyinshi muri ibi bintu bijanye n'inyifato n'imibano n'ibikomere vyo ku mutima utegereza kubanza kumenya umuzi watanguye vyose kuko hariho ibikomere ego twavuze ibikomere sose za mutima nk'ibi ariko baravuga hari ibikomere biza vyogera ku bindi rero iyo biza vyogera ku bindi nk'ubu nk'ico cyo kumutana umwana hari igihe usanga ari igikomere kije cogera ku kindi cabaye imbere yuko amutana umwana no kuvuga ico cimbere yuko amutana umwana nimba carahabaye bigashika hamutana umwana no kuvuga haracariho uwundi muzi umuntu akwiye gukorerako yego nico gituma ubwo bufasha bw'abahinga bukenewe yego kuko ibi bisanzwe uza guhanuza umuntu asanzwe canke iki nimba aje kumubwira ati je ntanye umwana hari ivyo ataza gushikako kandi ataza gutorera inyishu kubera atazi imvo. Yego abanywanyi bacu bariko barantwenza mu ma message ko baradushikiriza vy'ukuri kiyago cyacu kirafatiye ku bufasha kandi rero kuri muno bufasha nivyo nkuko Serafina yabivuze nkuko mwabivuze vy'ukuri message ni nyinshi mugomba mukubitiza nakajisho message ni nyinshi ziriko zirakoroka zerekeye nyene mwobafasha ariko vy'ukuri
ntimushobora kubavurira ngaha ku telefone tubarangira ahubwo iyo baja nico gituma hari wabivuze neza ati nyabuna dufashe twirukange kuko bararemvye hari umuntu avuga ati je ndaremvye n'ukuri mfise umukunzi yarantaye tumaze imyaka 5 yarantaye none je nkora iki ko urumva ko uwo yarahemukiwe n'umukunzi wiwe reka gusa ndabusome nirenganira mu bwumve uwundi nawe ati nshaka mumfashe nahejeje amashuri urumva nta kazi mfise kandi nta nabamukunda n'abahungu aronka ntibamukunda ivyo byose nibimusesereye nibimuhahamura ku mutima aho urumva yababonye kuko twe twagumye duhimiriza ko no musi inyishu ziboneka hano ivyo byose rero naho birukomora baho umurongo mu inyishu ariko kandi mubabwira naho mukorera kuko bariko barabidusaba naho twa twabivuze bazobitura ku bwinshi ko ndiko ndabana bariko barabidusaba mubabwira ngo mugoma muvuga ngo mubabinyifato ngo mugaba mutubwira aho muri mubwira ngo tuzobasangeyo ngira no dusameye hagufi nayo ubundi twe twavuze aho mukorera ariko rero nico cabazanye kugira ngo ejaho mu bukera mufashe bano bantu mubona bariko bararungika ubutumwa bwabo bugufi yego hariho umuhinga umwe yavuze ati ikosa ribi mu buzima no kwihebura ubuzima mu bundi kirazira ko twihebura kuko imbere haba hari ibiturindiriye yego nkuko bariko barabisaba twebwe reka tubisubiremo twe dusanzwe turi abakozi bishira hamwe Aruma Burundi naho riherereye korera mu Kamenge aho kenshi bita kuri malaria hafi y'ishure ya Marie ka Ecofo Kamenge ya kabiri ni kwibarabara kitiro ubumwe ego kubera ko bandika ubutumwa bugufi murumva ko bakorera kigo Aruma Burundi ego ni kuvuga ngo barinze bitura ishira hamwe Aruma Burundi kigo cyaje kiri mu Kamenge bazohasanga abahinga mu nyifata kandi bazobafasha ego rero ikico no basaba nuko ibigora ni byinshi nivyo ubushomeri buragora abantu kandi barabasesereza kuba ubukene buraruhisha kandi burababaza umuntu asesererwa rero byose burya iyo muri ko murayaga n'umuntu hamuka mutegera muratora inyishu ego byukuri wundi nawe yavuze ngo ndamukiriza abatumireye ndamukiza abatumire no kuvuga ati nabakurikiranye kuva mutangura ngo shaka mu mpintererano n'umuntu mfise umukobwa yiga mu 8 bamutwajije inda mu nzu rero dufise agahinda none uwo muhungu yarahakanye ko atanda yamutwaje ariko umuhungu ishure we wararibandanya abo n'abavyeyi b'uyu mukobwa uwo muhungu yarahakanye ko atamuteye inda mugabo wari karibandaniriza ishuri bafise agahinda babavyeyi bariko none babigenze gute kandi dutahure ko vyukuri uri umuvyeyi waravye ntibareka kugira akababaro bifate gute n'umuvyeyi yifate gute muri kino gihe guys ego murakoze cyane mfatiye kuri ico kibazo cy'uwo muvyeyi ubwa mbere hoho babanze bumve neza twebwe abahinga b'inyifato ntituri ubucamanza ntituri gucira imanza nguyu ngo nuko inyifato yogira twebwe inyifato yogira ni arafise ikimusesereje ku mutima nimba afise ikimusesereje ku mutima yumva ariko arabura ingene avyifatamwo naha twahimirije niyegere abahinga bajejwe inyifato ababwira ikibazo afise hama nabo bamufashe araba ingene ico kibazo ashobora kugitunganya neza kitamuhungabanije ndetse urumva yuko afise n'umwana bateje inda n'uwo mwana arakomeretse si umuvyeyi gusa umva ko ari rwaruhererekane ibikomere umva benshi bakomeretse ari benshi rero urumva barakeneye ubufasha hari ico nagomba nongereko hariho mugenzi wanje ariko aravuga aho dukorera bashobora kutwitura yavuze ati ni ku kigo ca Aruma Burundi mu Kamenge mugabo abategereye none nabo aha anye bizoca bigenda gute nico nagomba mvuge umva nkabo vyorohera abegereye ngaha muri Ntahangwa cyane hari muri zone Kamenge rero mugabo kigo Aruma kirafise undi mugambi kiriko kirashira mu ngiro umugambi ugushira ubuvuzi bw'ibanze bw'ingwara bwo mu mutwe ubuvuzi bw'ibanze rero muri uwo mugambi
ishyirahamwe Aruma rirafise abakozi bakorera ahandi hantu muri zone zitatu zigize iki gisagara ca Bujumbura cyane cyane nkaha muri Ntahangwa turetse aha ku cicaro c'ishyirahamwe Aruma hariho ngaha nko kuri CDS Mutakura bazushobora kuhasanga abahinga hariho nko kuri CDS Kigobe aho bita kwa Johnson naho nyene hariho abahinga bizi nyifato muri Aruma bashobora kubafasha ndetse hariho n'ama CDS uye kubera uwo mugambi n'ama centre de santé yose urashobora ufise ingorane njanye n'inyifato urashobora kuhitura bakakwakira ugiye nko muri Mukaza hariho kuri centre de santé SOS canke centre de santé Saint Michel aho hose uhasanga abahinga ba Aruma canke waja muri commune Muha uzoja kuri centre de santé Musarake canke centre de santé mu Kanyosha aho bita kuri Adra hose uzohasanga abahinga bishira hamwe Aruma Burundi ntibagiye kandi gusubira kubabwira ko no mu yandi ma centre de santé muri gisagara ca Bujumbura ubu uye barashobora kwakira abantu bafise ingorane zijanye n'amagara yo mu mutwe cyangwa guhungabana kw'inyifato iciye muri uwo mugambi ego none aho anye ko abafise ibibazo bitandukanye bari mu igihugu cyacu ko kingana ko ama province angana abafise ivyo bibazo ni benshi none nk'ari Aruma Burundi nta mu yandi mu zindi ntara ntaho murashika nta yandi mashirahamwe mukorana kugira ngo nabo bashobore kuba bofasha abantu muri ubwo burere ego cyane biciye muri uwo mugambi nariko ndababwira ishirahamwe Aruma riko rikorana n'andi mashirahamwe cyane cyane ryo riko rirangura umugambi muri iki gisagara ca Bujumbura mugabo hariho nko mu ntara ya Gitega hariho uwo mugambi uri kurangurwa n'ishirahamwe Mipareke hama hariho muri Ngozi na Rumonge uwo mugambi uri kurarangurwa n'ishirahamwe Tarse hama hariho no mu makambi y'igipolisi cyangwa amakambi ya gisirikare hari ishirahamwe ryitwa Kapami Foundation niyo iriko irarangura uwo mugambi bari kumwe n'ishirahamwe Aruma Burundi. Murakoze cyane iki ni gikuru cyane kuko vy'ukuri ku bibazo canke ku bintu bisesereje umutima ariko batumviriza ni vyinshi batoshobora kubivugira no ngaha ku telefone nkuko mwabivuze ahubwo baza kubivuga nyene muri mukarusha nyene muri babiri umwe ku wundi kugira ngo ashobore kuvuga yisanzuye hari uwanditse avuga ngo none abo bantu batwakira ku buntu Serafina ngo aba bantu ngo mubakira ku buntu yego cyane abantu twakira bose tubakira ku buntu kandi bavyumve neza ko tubakira ku buntu ariko ubundi abaganga b'inyifata rega barazimvye mu basanze ahandi hantu barazimvye cyane twebwe mwishirahamwe Aruma Burundi tubakira ku buntu akana kabijya rero akana kabijya mwishirahamwe Aruma Burundi wowe waseserewe ku mutima cyangwa ufise izindi ngorane zijanye n'ihungabana mu buryo bw'inyifato nta nurumeya uzotanga no kuvuga wewe uzimbwa no kurondera ngene ushika mu kigo Aruma Burundi canke gushika aho hantu hasanzwe hari abahinga b'ivyinyifato na cyane cyane ngira ngo bava mu kigo Aruma Burundi ndumva rero ko ari ibintu bimeze neza cyane ubutumwa rero kuko tutohava tubishurira nyene ku telefone nkuko abahinga b'inyifato bariko barabivuga ikiku nyamukuru nuko mumenye iyo muja nivyo batumira bahira igikuru cyabazanye hano nuko mumenye iyo muja kugira ngo mugende kuganira mwibanga ntangere imbere yuko turangiza reka tusimbire kuri kino kibazo icyo kogwa n'igiki kugira ngo abantu bamenyere ubwo bufasha cyangwa ubuvuzi ndemurura mutima icyo kogwa n'igiki Serafina ubwa mbere icyo kogwa nuko abantu babanza kumenya yuko ubwo bufasha ari ngirakamaro yego ntibabifate nk'ibintu bisanzwe nk'ikiyago gisanzwe nk'uko twari twabivuze kugira uremure ku mutima nuko uhura n'umuhinga w'inyifato hama mukaganira akoresheje ubuhinga bwiwe iyo kenshi turiko turaganira n'abantu ari bifata nko kumengo ni ikiganiro gisanzwe ariko mugabo hari n'abamaze kubibona yuko atari bisanzwe abamaze kubimenyera baratwitura kandi turabafasha hanyuma ikindi cokorwa nuko abantu bomenyera kwitura abahinga mu vy'inyifato bakareka kubigumana twavuze yuko utaramuntu gatarura ibibozi bakareka kuguma ibintu vy'ababitse ni vyiza ko babisohora hanyuma
ikindi naco ngira ngo nakamo dutera yego abana bariya abantu kugira ngo bagume bahimiriza yego yaba mwebwe ku maradiyo muhimiriza abantu bari Yego. kuguma ntihahamukaye kumesereza mutima bamenye aho bitura aho batumbera hariho yego ariko kandi nakamo dutera abadutwara muri leta kugira ngo nabo nyene ubwo bufasha bw'abahinga mu nyifato bakoresha buhimirizwe kandi bushirwe mu ngiro kuko iyo turiko turavuga nk'uku turabona nko mu bitaro bitandukanye vya leta kandi bikomakomeye ubwo buhinga ubwo bufasha bw'abahinga mu nyifato ntibukomeye cyane ku buryo usanga nk'umuntu abuze uwiwe giturumbuka ari mu bivyo bitaro umuntu abuze bundi abahungabanye yogeza kucara nk'umuntu amufasha kugira ngo ntakore kubura no guhungabana no gucaja nawe agaca amagara y'umuto yiwe agasinzikara ariko ahenshi ubwo bufasha nta buhari yego nuko mbere ko turangiza ibibazo vyabandanaje ariko reka tubigarukiriza ngaha ngo none abo bantu bakora imisi yose mukora imisi yose kugira ngo bamenye ingene bazohaza yego cyane twebwe dukora imisi yose yego mugabo iyo misi yose ni ku kicicaro cishira hamwe Aruma Burundi mugabo nkaho handi aho hari abahinga twagiye turumva bo kwegera bakabaza imisi bakora kuko ari gihe usanga badakora imisi yose mugabo bakamenya ati iyi misi barakora bakaza kubitura kuri iyo misi bakegera ayo centre de santé bakorera ko bakabimenya mugabo ku kigo cishira hamwe Aruma Burundi ni misi yose kuva ku wa mbere gushika ku gatanu kuva isaha 2 gushika isaha 10 none mbere ko turangiza ikibano cofasha iki kugira ngo gishobore kuba cofasha uyu muntu babona ariko arahindura inyifato ico kibano cofasha gute uwo muntu Serafine ikibano ico cofasha no kutabariza umuntu yego bwa mbere kumutabariza uyu muntu ariko biboneka yuko imyifato yiwe yahungabanye mutabarize mwegere bukebuke wewe hari ibitabaye hari ibintu biriko birahinduka kuri wewe hariho nk'umuntu waza akatubwira ati jemba naka asigaye agenda arivugana mu barabara tuzi ivyo ari vyo wowe umuntu nyene wabonye ko ari cyahindutse kuri wewe mwegere uti yamara wewe uko biri kose hari akatameze neza wo kwitura abahinga mu nyifato bakagufasha wo kugira inama naho ntiwinjiye mu vyiwe mugabone kugira ngo umwereke yari butumbera kame kindi naco mu kibano no gusukura ikibano yatuvuze gusukura ikibano no gusukura umubano kugira umubano mwiza yendanire myiza ibirimo no gukinga kamenya uti iki kintu sishiza ku magara yo mutu canke kunyifato y'abantu murakoze cyane rero butumwa ni bwinshi mwihangane nabwo twoshobora gusoma ariko igikuru nyamukuru mwumvise nico nyene cyuko mwitura abahinga bizi vy'inyifato mu basanga aho mu kigo Aruma Burundi hari kuri CDS Mutakura CDS Kigobe hari n'ahandi batubwiye igitega muri Mipareke yindi shira hamwe mushaka kwitura ariko mukamenya ko ikigo Aruma Burundi ni ku buntu kandi ingozi ngaho muri Tarse ingozi mugende mwiture abahinga b'inyifato bazobafasha kandi muzosubira ku rutonde abanditse ubutumwa mwese rero murabona ko tutobavurira ngaha anye ariko turanezerewe ko mwatweretse ko muri benshi cyane muri ko muradukurikirana hari n'abandi bahamagara ariko bitakunze yuko tubakira kuko twe dukeneye ko mumenya ibinyene mukwiye kumenya reka rero mu nkundire nshimire mwego batumire bahire mwashiye kuza gukora iki gikorwa na cyane cyo kutubwira ubufasha budasanzwe ivyo mukora kugira ngo abafise ingorane baze babiture mu gihe bazaba baseserewe mu mutima. Serafina ndagushimire cyane. Ego murakoze cyane nanjye ndabakengurukiye ko mwatwakiriye ndakengurukiye n'abatwumvirije n'abagerageje kubaza ibibazo bitandukanye n'abandi batashoboye no gushikirwa benshi n'abatashoboye ariko batwumvirije ndabashimiye cyane. Reka twizigire ko hamwe haboneka n'ikindi kintu tuganira kuvyerekeye amagara yo mu mutwe muzoca mu nyaruka dushobore gukora ico gikorwa. Ego cyane turabashimiye cyane murakoze. Espoir Uwase murakoze cyane. Nanje ndabashimiye cyane ndabashimiye ko mwashoboye kutwakira neza muri studio zanyu hama nkongera nshimira abatwumvirije bose hama ndababwira nti kurya umutima ufise ibiwunezereza ku ruhande hariho nibiwubabaza hama twiga umugenzo rero
wo kurondera ubufasha ku bahinga kugira torere umuti wibabaza umutima. murakoze cyane turamukirize abandi hariya mu kigo Aroma Burundi Voix d'Espoir Jules Mesha irabakunda umutima ukora ibikora inka mushishikare kubikora neza. Reka nshimire kandi mu buhinga bw'ivyuma Innocent Ciza na Vianney Sengiyumva yari nyuma ya kamera. Innocent Ciza akaba yari ko atuma amajwi muyumva ameze neza. Shimire namwe mwese banywanyi bisamirize Voix d'Espoir Jules Mesha mwakurikenye kino kiganiro tubungabunga amagara yacu aho turiko turaganira ku bufasha bwo kuremurura abafisi bikomere nsesereza mutima mu kibano. Vy'ukuri tubonye ubutumwa mwaturungikiye muri benshi cyane, ariko hamwe n'ivyo hari nyishu mwiture ikigo Aroma Burundi muzohasanga abaganga bize ivyerekeye inyifato. Ntabwo ni kubuntu, nta mafaranga bazobaka kandi muzotunganirizwa neza. Ndenda kwizerana kumwe na muri kino kiganiro ndabikebanuye mbifuriza kubandanya iganiro cya Konsameze Voix d'Espoir Jules Mesha na hubutaha mu kindi kiganiro. Bye. Anzwe kuri Radio Voix d'Espoir Jules Mesha. Vous venez de suivre l'émission spéciale à la Radio Voix d'Espoir Jules Mesha.